dusabe umuntu wese aramutse mugenzi we. Yego duhaguruke turamukanye ubwo rero urumva urakoze cyane. Jenny baza yuko yandanumye nivyo Urumva namuravye ndi hajya vrema. Urumva ninjiye mu bindi ndabona ko mava ndavyibagira. Urumva je namuravye ndi hajya ndavuga nti pastor yambaye neza. Ndavuga nti situmpige makofi vrema. Ufise umukozi w'Imana w'umusirimu yambara ibintu ofite ndabivuze kwera nanje ndazifise ni naza muzonshe muravyumva kuko urumva reka ndababwira ikintu kimwe nigeze kubwira igihe kimwe abantu muri Australia ndababwira nti angira mvugane n'abapapa gatoya ndababwira nti burya abadamu baratubesha izamba batubwira ngo yatubwiye ngo abadamu barakunda care ndababwira nti ego barakunda care ariko burya n'abagabo nasi tunakapenda urumva ari umuntu aba yibaza yuko urumva ari gihe twigira ibiti vyumye tukigira abantu mengo bakubwiye nebana kakashati ni kazuri urumva abadamu iyo babibwiwe baratemba kabisa muri urwo ruzi bakumva kumenga uravyumva ariko mumenye ko nubwo tutaresponding hajya karaja mukasa turaga ako kantu kila mtu anakape umuntu wese aragakunda nta muntu keya umudamu wanje arige mba ndi ku kazi nkabona aranditse nk'akantu nti agashira ifoto nibagiye na kera ni ku kazi ebana ndi busy vyata naraba gusa singene nkurisa amaso ku telefone nkaza mbona akantu yanditse kuri je ukazi bakabona ntanguye gupita pita kumenya bamye ko arakame agakeye rero karakenewe kandi nshitse ni muhira sindamwereka kumenga ko message nakabonye umengo nibisanzwe ariko birakenewe urumva ni vyiza kuba tura umuntu ukabwira mugenza ati eba wambaye neza urumva umupapa urumva ukamubwira nubwo abadamu bo urumva iyo utabivuze iyo ni ntambara yindi uriko uravyumva ariko abagabo nubwo twe tutavyerekana ariko birakenewe umuntu rero vraiment tufise umukozi w'Imana mwiza cyane nubwo urumva yejeje kutubwira amajambo nganabonye menga abantu basa n'abantu bakoze ku kuntu ariko birakenewe ayo majambo arakenewe burya mu bisanzwe ni uko abantu hari ikintu kimwe badatahura aya majambo pastor yejeje kuvugira ngaha twari dukwiye gusenga tukaca dutaha ni sige cyose tuzokwama turiko turumva ibintu kandi burya reka ndababwira ikintu kimwe iyo mu bintu vy'Imana abantu bakunda kumva amajambo aryoshe gusa ukumva ugutwi kwawe ari ugutwi kufise utujambo gusa turi secret dushaka kumva umenye ko ngaho satana barayakwigarurira iyi Bibiliya ntiyuzuyemo utujambo turi secret gusa nivyo witwa ko bitari secret navyo biri secret kuko aya majambo Bibiliya ari ngaha mu ijambo kuko ibintu arivyo kuvuga nahandi yabikuye bira muriko murabitahura nituzokwama ducakira nituzokwama twakira ariko hariho ibidushira ku murongo muriko muranahura hariho ibidushira ku murongo kandi umuntu witwa yuko wamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ariko udashaka kuja ku murongo uracakeneye urumva ko bazana basudira kandi agakiza kajanye urumva no kushira abantu ku murongo ibi ndabivuga kubera pastor abivuze maze iminsi ndimo ngenda ahantu hatandukanye iyo umuntu acishije gusaka kajambo katajanye n'ibintu bijanye no kwakira gucakira ngo umengo abantu muri eglise barakanye none tugire gute
nabibonye dimanche ahantu abantu pastor akarinda avuga ariko arigisha akarinda heza atamuntu anakomye anavuze na amen amuvuga ati aba bantu babaye jewe après kirite naravuganye nawe uriko uravyumva abantu ubona yuko bene data reka ndababwira ikintu kimwe nimba twaremeye kwimuka kujya pastor yabivuze ngo twahevye vyose ku bwa Kristo tumwemerera tubake muriko muravyumva nimba waravyemeye ukemera ukarekura wowe niwe wiyizi aha twese nta numwazi uwundi muriko muranahura umuntu wese ari hano muri kino kibanza niwe wiyizi ni uzaho Imana yagukuye ejo nari ahantu abantu baranyereka agafoto kanje ka kera nisanga nagafotoye kuko karanyibukije umuntu wese ari hano muri kino kibanza niwe azi aho yahuriye n'Imana kandi aya marira dukorora turi imbere y'Imana nitwe tuzi cyasobanuye muriko muravyumva aya marira dukorora nga aha muri gravity nta marira dushaka ariko impamvu ayo marira uyakorora niwe uzi signification y'ayo marira muriko murabitahura nitukemerere umugwanizi rero kwaza adushire ku ntebe yiwe nyuma tuyemere tuyicareko nituyicara uri kuravyumva nitumwemerera umugwani satani n'umuntu strategique ateye ubwoba ashobora kugutereka ku ntebe ukaguma winjira ngaho usohoka utazi kuri ku ntebe muriko muranahura ashobora kugutereka kuri iyo ntebe musanzwe ibi ndiko ndavuga nta nivyo nateguye ndabivuze kubera ibintu pastor yaje kuvuga ofete ibi bintu binyibukije ibintu kuwa Mungu ushize je ahantu nagiye gusengera uriko uravyumva siho mwari muri ariko ndiko ndatangazwa n'ukuntu mbona abantu bose umengo ni famille muriko muravyumva iyo abantu bumvise ikintu naganiye n'umuntu aha mu nzu hagati ndiko ndamubwira iri jambo twahawe muri gravity ya koroherezwa n'uhoraho zanumvara umuntu kera bamaze gushakira ngo ivy'amahera ninja kugiye amahera ngo numwaka ngo kuva mu bukene ndambye ubukene ubukene ubonye nga muriko muranaho nindavuze ubukene friend murumva ingere satana ashaka kugutereka ku ntebe kora umwaka wo korezwa n'uhora we amaze kubona ngo tuzova mu bukene ijambo ririmo ibintu byinshi cyane umwaka wose ushobora guhera umuntu ariko arabivuga n'ubu ngira ndabivuge kubera ko umuntu kubera ko ubukene ngo umwaka wo kuronka amafaranga yanditswe muriko muranyumviriza hari ibintu ari umuntu muvugana ukavuga ati kandi ugasanga burya ndababwire mwebwe murumva mwe ni mwigumire ngaho urumva binabaryohera nimushobora kwibaza iyo ubona ari umuntu uzi amaze nk'imyaka mu gakiza ivyo n'ubibwirwa n'umuntu ubona umengo amaze nk'indwi zitatu akijijwe amaze amezi 6 ariko urashobora kubona umuntu uri kuragana umuzi mu bintu vy'Imana depuis imyaka n'imyaka bavuga ko rozwa n'uhoro kavuga ngo uyu mwaka turagiye kuva mu bukene ukavuga ati come on man muriko muranahura ikibazo gikomeye cyane papa ni ikibazo gikomeye cyane niyo mpamvu iyo umukozi w'Imana avuze nk'ikintu nk'iki ni byiza abantu kuwa makini mnasikiliza kuko habari impamvu nta kintu na kimwe ngaha
aha si kuri stade nta kintu na kimwe urumva kuri stade niyo ushobora gukubita umupira wose burya n'ubu no wogenda nta match ihari ariko uza n'umupira ntushaka kuja kuwukubita anytime ndashobora kuja gukubita umupira utagira sense na match yabaye nta kintu na kimwe je nk'uwo mu mupira nshaka kuja kuri stade aha si kuri stade ntushobora kuzana ikintu cyari cyo cyose gusa burya arinza avuga kujya tuvuge amen arinza avuga kujya rijya jambo arazi impamvu kuko uyu n'umukozi w'Imana muriko murantaho si umukozi ubwiwe bwite spiritual gravity center siyo boutique muriko murantaho muriko muravyumva igihe Imana yamushira ku uyu mutwaro ikamushira ku uyu mutwaro wa rino gutanguza rino torero kwari kugira tubone imitima ihinduka imitima ifashwa ijambo ryose azana aha akarivugira hano urumva kubera aha turi hano ntidusunikwa n'impwemu zacu mwumvise isengesho yasenze ati ubu igikoresho tubi ibikoresho none tubikoresho vyande kubera iki mudashaka bosi ko avuga nimba turi ibikoresho muriko muranumva nimba turi ibikoresho ni kubera iki mudashaka ko bosi anasema ahejeje kuvuga ni kuki tutamwemerera ko avuga none tumutegeke bosi avuga ivyo tushaka abashaka ko bosi avuga uyu munsi tubabone tumureke avuge bene data tumureke avuge nimba tutemereye Imana ko idushira ku murongo wayo tukimbie ole wako Ivyakozwe n'intumwa ubushize narababwiye ijambo navugiye ngaha kanya gato ndabwira nti turonsa kanya tuzogerageza kuginjiramo gato mfise iminota mikeya nta mwanya muremure mfise ariko nshaka ko ku ijambo twavuze ngaha ushize inkuru mwese mutayobewe ya Petero na Yohana narabasezeranye ko tuzoyivuga ko kato nshaka ko tuyivuga ko kanya gato Ivyakoze n'intumwa igice ca gatatu kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'10 ndamusabe pastor adusomera haranditswe ngo Ivyakozwe n'intumwa igice ca gatatu guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo w'10 Petero na Yohana bari baraduga baja mu rusengero mu gihe cyo gusenga nico cy'isaha 9 hari umuntu yaremaye ibirenge turagushima nuhabwa icubahiro kubw'ijambo ryawe igihe nk'iki data n'igihe duha icubahiro kidasanzwe tutaba dushaka ikintu na kimwe utashize mu kanwa kacu ko gisohoka icyo utateguye ko kivugwa we uzi icyo ubwoko bwawe buri hano bushaka reka iba ari cyo kivugirwa hano papa turaguhaye icubahiro turaguhaye ikaze uvugane n'abantu bawe natwe tubi igikoresho mu izina ryawe ryera amen haleluya ino ni inkuru impezagira cyane sinshobora kwibaza inshuro ahantu maze kuhigishaho kandi igihe cyose iyo ndahavuze namanumva ndiko ndavuga ibintu bishasha bya bindi twigeze kuvuga turavuga ati ijambo ry'Imana burya ndababwira ikintu kimwe abakozi b'Imana rimwe na rimwe hari igihe usakwera Bibiliya irimo amajambo menshi kandi ayo yose ari memorize mu mitwe yacu rero kubwo kugira amajambo menshi hari igihe ducanganya abantu kandi ako kantu karatubamo ndabivuga gituma kubera kugira amajambo menshi ari igihe abantu tuvuga ibintu byinshi cyane ugasanga uyu munsi uzanye ibi ejo uzanye bantu bakaca basa n'abataye umurongo ariko Imana ishimwe ko ubu urumva hariho ijambo ry'umwaka
kandi iri jambo ry'umwaka abantu tuba dufise dushobora kurivuga umwaka wose ukarindwe n'undi ugakurikira. Muriko muranyumva? Iyo dufise ijambo ry'umwaka nk'uko ni vyiza ko riba ari jambo tugenderaho, kandi umuntu wese aba ari hano akaba ari jambo ngenderwako. Imana igwezage ikaba ari jambo ngenderwako, umuntu wese ivyo urimo, ivyo ukora, amasengesho, ibiki, ikaba ari jambo ngenderwako. Niho nk'umuryango dukura gutya, twese dukurira rimwe. Ntuba ufise ivyawe n'abandi bafise ivyabo, hakuna babita ibikuri, uriko uravyumva, n'abakasongo. Twese ugasanga dukuriye rimwe, kubera iyo ijambo ritanzwe nk'uku ni vyiza kurigenderaho mu masengesho yawe, ku kazi, mu buzima bwa misi yose. Niho kuko as a church turi umuryango, niho tukurira rimwe, ugasanga imvugo y'uyu ni yujya vyose usanga umengo baravukana. Muriko muranahura? Iyo bitabaye gutyo, eglise turata umurongo, ugasanga umwe wese afise ivyiwe. Iyo eglise umwe wese afise ivyiwe, ntibisona neza. Muriko muranahura? Kuko ndabizi ko nk'ubu mwe ntimushobora kwibaza, ndabizi ko pastor nk'ubu yoza ngaha nawe umunsi umwe, uzoza umunsi umwe basi uducishirizeho gato. Urumva ari abantu babibaza, bugi ibintu byo kuyoboresha biraruhisha, nimushobora kwibaza. Uraze kuyobora abantu, urumva batavuga rumwe. Abamuraba, umwe yamuraba kuwa kane, undi yamuraba kuwa gatanu, waraba jenda umuntu. Nigeze kubwira umuntu abwira igituma nkunda kuganira n'abantu, kubera kimwe muri business zanje ni ukuvugana n'abantu. Kuvugana n'abantu ni gute? Niki ndiko ndakora. Muriko muranahura? Nico gituma kuvugana n'abantu ndabikunda. Kuko ushobora kuganira n'umuntu, waganira n'uyu ukumva arakubarira, waganira n'uyu ukumva arakubarira, waganira n'uyu akakubarira, kandi abo rero bashobora kuba bari muri eglise. Muriko muranahura? Abantu bafise imvugo zitandukanye. Rero iyo abantu bafise ijambo bagenderaho, bakaba bakurikira, ari abana b'itorero, bakurikira ivyo umuvyeyi avuga, bakurikira ivyo duhabwa, nukuvuga abo bantu bakurira rimwe, twese tugendera kuri level imwe. Kuko hari abantu bariko barakurikira pour le moment online, turi kumwe. Muriko muranahura? Nshaka ko abantu tugerageza gutahura kino kintu. Nshaka ko abantu bagerageza gutahura kino kintu. Igituma rero ijambo nazanye nahagaze kuri iri jambo, sinshaka ko tuja en dehors y'umuka turimo. Muriko muranahura? Petero na Yohana, nguko Bibiliya ibivuga, bari bagiye gusenga. Ni bari bagiye gukiza uyu muntu. Sico cyari kibatwaye. Muriko muranahura? Ndashaka ko umuntu wese agerageza gutahura icari cyo iyo Bibiliya iri kiravuga koroherezwa n'uhoraho. Aba bantu baja gusenga, ni bari bazi niko ikimuga kihari. Nukuvuga ivyo umaze mu gihe byose, banza kwanza ushira Rwanda. Uriko uravyumva? Aba bantu icari kibatwaye, je nico cyaguhagararako. Icari kibatwaye kuri egri, bari bagiye gusenga. Ariko nagomba ndakumenyeshe ni nubwo bari bagiye gusenga, imbere yuko binjira mu rusengero hari cyabaye. Ico cyabaye, Petero na Yohana ntacyo bigeze babwigwa. Ntibaje bazi yuko bagiye guhura n'ikimuga. Muriko muranahura? Petero na Yohana baje reka ibi twigirisha ntavyo bazi. Nta muntu nibigeze bigirisha ngo bana ngo none nakajuna inumvise ngo yuko ngo tuwava tukubona. Oya, ntavyo ntabiri haje. Ari baje gusenga. Muriko muranahura? Iki kintu mejeje kugisoma byanyeretse ni kumbe nubwo atamuntu arabimbwira, Imana iranze. Iki kimuga nubwo Petero na Yohana batari
batari babihishuriwe hari data yarazi by'iki kimuga. Haleluya. Niduhanga amaso umwana w'umuntu, hari Imana dusenga, Imana iri mu ijuru izi vyawe nubwo atamuntu arabibwirwa. Ibi bintu birababaje cyane igihe ubona kumengo abantu bariko bubakira agakiza kabo cyangwa espoir zabo bariko bazishira ku bantu. Birababaje cyane. Nigeze kumva ndavyibuka kera turiko turasenga umva abantu bakubwira batubana kimbiya ngo bwiza ngo pako byumba nibiki tuza tekana mwene data ibyo byumba tekana ugiye mu cyumba gusenga reka kumbwira izina z'abantu reka kumbwira ngo pana ngo ni kwa mama dekana n'ivyo bintu muri ko muranahura. Hari Imana iri mu ijuru izi vyawe gushika no ku kirato wambaye. Hari Imana iri mu ijuru izi karandiriye y'ubuzima bwawe mwene data. Izi vyawe uvyemera utavyemera niko biri. Uvyemera utavyemera. Nshaka kuvuga aka kantu mu minota mike. Nubwo utabizi niko biri. Petero na Yohana ntibigeze babwira uyu muntu ngo nigiye twaza ngo ari akantu tumvise. Nta kantu bumvise, nagahari. Nta kantu bumvise. Reka kuja kugorana unapanda milima ngo Kenya Nairobi, reka n'ivyo bintu acha kuchoka. Hari Imana iri mu ijuru ikuzi mwene data. Hari Imana iri mu ijuru ikuzi. Hari Imana iri mu ijuru ikuzi. Hari Imana iri mu ijuru ikuzi. Ushobora kuba uri hano atavyuzi. Hari Imana iri mu ijuru ikuzi. Uvyemera utavyemera niko biri. Hari Imana ikuzi. Hari Imana ikuzi mwene data. Uyu mugabo abonye Petero na Yohana atangura kubabwira ati nataka faranga. Na muzigo wa ulemavu. Atangura kubasaba amafaranga kuko we kubwiwe yumva kumengo nicakeneye. Ariko nubwo cyari cakeneye hari Imana izi vyakeneye. Haleluya. Hari Imana izi vyo dushaka. Hari Imana izi vyo ushaka mwene data. Reka guteba mu ikorosi. Hari Imana izi vyo ukeneye. Imana izi vyo ukeneye. Niyo mpamvu ndababwira nti iyo turi mu mwaka wo koroherezwa n'uhoraho ukwiye kwakira rino jambo kuko rinyegejemo ibanga ry'ibintu byinshi cyane. Reka gufata rino jambo urigira akantu ngo naona tunifi aho ya harimo byinshi. Iyo wakiriye ati n'umwaka wo koroherezwa n'uhoraho umenye ko harimo kado yawe. Harimo ibintu byinshi cyane. Hashobora kuba harimo bijya pastor yamye ariko aravuga ubwa mbere. Imana ishobora ikirikira kubona ikabona kikene kugushira mu ndongo. Hari byinshi umaze iminsi uri kurasengera byakunaniye guheba. Imana ikene kukorohereza. Urumva? Imana ikagukura mu byakunaniye. Hari abagenzi benshi dufise byaratunaniye ngene tubaheba. Imana irikira torohereza ikadufasha ingene abo bantu dutandukana mu mahoro tudakomerekezanya. Batavuga umwaka wo korezwa n'uhoraho unaona magari wowe urazima dukingene. Umuntu umwe yambwiye ngo nataka gari imodoka. Namubwiye ni ivyo ukeneye si imodoka. Je sindakuza ariko je ndiko ndakura abantu ukeneye imodoka.
uyo rero ni jewe. Imana rero irafise ivyo ikuziko, iyo irazi ivyo ukeneye. Uyu mugabo nubwo yari ko asegereza amahera, bo iyo bamwihera amafaranga nk'abandi bari kumuha amafaranga bakaca bamusigaje bakigira, bagasubira kandi bakaza guterura. Haleluya, haleluya. Hari Imana iri mu ijuru izi ivyo dukeneye birenze. Reka ndababwira akantu, umva aka kantu, birenze ivyo twebwe tuyisaba. Imana ituzi. Umudamu wanje bigeze kumusaba irembo, ngira ndababwire iyi ntaye kugira ngo mushobore gutahura kino kintu. Bigeze kumusaba irembo kera tutaramenyana, umuntu yamusavye irembo, hacigiye aramuheba. Muriko murantahura? Muriko muravyumva? Ari abantu bameze gutyo, abahemu. Muriko muravyumva? Ndashaka ndabazane mugerageze gutahura icyo ari cyo koroherezwa n'Uhoraho. Muriko muravyumva? Umudamu wanje uyu munsi tubana, je nitwari tuzinanye. Muriko muravyumva? Nitwari tuzinanye. Nari nzinanye n'umukuzine wiwe, niwe twasegura twahora dusengana kera, niwe twari tuzinanye. Uriko uravyumva? Umunsi umwe ariko arabya ibintu umuntu ariko araguserereza kugira ngo nari imyaka abantu geramo batona shokesha mu kicho, sufanye mariage unasikia umuntu wamuvugisha gato sufanye mariage sufanye eba anduyishije acarambwira burya namanda mucokoza akantu ngana namwirane burya nushobora kwibaza ukuntu Imana yagukoresheje kuko umudamu waje bere data mama yake ni wibere amahoro n'umunyamahoro umunyamahoro yibere aho namandiko ndaraba nkavuga ibaze nk'ubu vraiment iyo ntumvira Imana ngaza guhitana umuntu ivi Australia ningekuwa niko nakimbia na miguu. Yesu we. Papa John. Murazi urugo Yesu Kristo. Urumva je narabaye. Urumva narabaye mu buyobozi bwa communauté y'abarundi muri Australia. Yari rongowe na Pastor Patrick. Hanyuma twari muri komite imwe. Nimushobora kwibaza ibibazo biba mu bantu. Ibibazo abantu ejo na hirya yejo ma probleme zifise urumva accent circonflexe kabisa. Ibibazo mutu umugore afise ingorane bibi na bwana. Unaona ibihugu nka bijya biteye imbere hako murondera ubuzima mwirwa munakimbizana ngumiza mu nyumba rasa ibi ni bitukana. Muriko muravyumva umuntu akakubwira iki undi nawe akakubwira iki ukumva ukavuga ati ibi bintu kweli nasikia tabinanitia je numva n'ibintu byo kurongora ibi bintu nazo nzoja unasikia tamaboga kubera abantu ibintu nigeze kubwira umuzungu umwe gutya ndiko ndamubwirani umuzungu twakorana ico gihe ndamubwirani Ebana, bya bintu sezera abantu ku kazi ko ndababwira ne bana. Jewe mu ndwiza nzo yacagiye muri 2016. Ndabwira jewe mu ndwiza nzogenda ku kazi mu Burundi ngiye kugira mariage. Ndasezera abantu hanyuma uyo muzungu siyo yarari. Buke mu gitondo araza urumva abazungu rero burya nta kadebo bagira. Ico ubu babwiye bica bikiragira ahantu hose. Urumva nakati korosi ngangumva abandi bakwambwe we Leonard nga you go to do the wedding. Uno bikuye. Abantu nabanga bagirana urukazumva umuntu wese wamugira ukumva ku kazi hose. Sasa uyo mugabo aje turahura w'umuzungu zanumva arambwiye ngo Leonard ngo you go to do the wedding. Nambwiye yes. Where? In my country. Oh my brother, problem. Hamuraba umuzungu namubwira ati uyu muzungu yabaye ikigamana ya ko je mbona ingene ibintu zo kubaka urugo biryoshe uyu muzungu yabaye iki kweli numva umengo yarakomeretse rugure numva yarakomeretse
nasubiye kuja kumuraba igihe kimwe ndiko ndamubwira nti nukuri umudamu waje nukuri gere twimereye nukuri ndakugiza ukuri jewe ndiwe sinibaza nuko ico gitekerezo kizokwigera kinatuza no mu mutwe urugo rwiza ruraryoshe muriko muravyumva urugo rwiza ruraryoshe maze ndiko ndavugana n'uyo mukuzire we barambwira ati ebana jewe ndafise umukuzire wanje nukuri n'umwana mwiza ariko aramudefina arivugira kumubwira ndamubwira ewe uramumpuza nawe nuko nahuye na Fani abaramuje n'umudamu wanje aramu nimero ya telefone biki turavugana bla 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 ibintu nk'ivyo nca ndafata indege ndaza kumuraba muriko muravyumva 2015 rero muravyibuka twari hano hama ndagenda turicarana turaganira ndagerageza naramushize muri test tare nyinshi cyane umudamu wanje n'umudamu yahuye n'ikibazo ku buryo nigiye nari muri Australia uruceri rw'amahera 5 francs situmi urabona 5 francs $1 situmi kuko iyo uri hariya abashaka ivy'urungika babari amamiliyoni rungika sha $100 ubu basigaye bavuga ngo ni ka $100 thank you urumva narugaye gushika naho n'uruceri rw'amahera 5 ntarungika muriko muravyumva ariko we ntiyarazi je navuga ni ikimuzanye uru rukundo ntegerezwa kurubona ndafisa ahandi ndarushaka jewe ivyo amafaranga ivyo ndabizi ivyo azobironka ibindi byose azobironka ariko je ndafisa ahantu ari umuntu nkeneye muriko muranahura rero iyo test nategezwa kuyikora aho urabishinga intaya hari akavuga ati uyu baba uruceri rw'amahera 5 gwiwe sinajya ndamubwira ni ariko ubu agendera mu muduga mwiza kurusha n'uwi wanje no kuvuga arayajya afise telefone nziza kurusha ni wanje muriko muravyumva ajera amafaranga menshi kurusha nayo njera no kuvuga yare yashitsemo ivi sasa siyo bitu byaku siyo si bintu byo kurondeza nta urumva ubu ni ivyiwe muriko muranahura turi kumwe umuntu aramudota byamusavye irembo apana byamusavye irembo aramuheba amuhevye tumaze kuvugana ico gihe turavugana hanyuma numva nukuri communication ibwina haravugana nibwina kabisa muriko muravyumva numva misemo ndamuhisemo vraiment hama 2015 duwejeje igikorwa cyo kugura itorero twarasubiye inyuma dusubiye inyuma we yari asigaye hano abantu batangura kumubwira amajambo menshi ngo murabizi bene data pa injeni atari abantu batangura kumubwira ngo nazogutwara ngo agiye atanasaje n'irembo tanu barane telefone ngo rega abantu barancine ngo umuntu uvuye ngaho utasavye n'irembo bambwira ni kuwa mpole akariro gake tekereza urumva jewe musanzwe uko mpeze sinkunda abantu banshira ku murongo abantu tuvuga abantu sinkunda abantu kuko iyo abantu umwana w'umuntu yumwemereye ko ugendera muri gahunda ziwe wewe unshira ku murongo wewe kwanza ngunda wewe wishire ku murongo nanje nishire ku murongo bica bigenda neza uriko uravyumva niyo formule wewe genda ufate wishire ku murongo nanje nishire ku murongo bica bigenda neza ariko umuntu byananiye yiruka gushira ku murongo abandi uriko urabitahura we niko vya bintu usanga umuntu we ubona mu gitosi mu jisho je bavuga gute kuri iki wawe kwa uriko bayico iki wawe kwaza kirakuremereye muriko muravyumva jewe nari mfise calendrier muri agenda yiwanje nari nzati uku niko bizogenda ndasubira inyuma kuko navuga ni jewe sinza kurongora umugore asigara ngaha iyo yari programme yiwanje
nshaka ko tugira mariage turira indege tugenda muri ko muranahura ariko abo bantu bose bariko baramubwira nta numwe ariko ntavyo bari bazi jewe ndasubiye inyuma muri 2015 subiye inyuma muri 2015 ca ndatangura application ya visa nawe ntiyarabizi ntangura application ya visa muri ko muravyumva ndagira ibintu byose process zose hageze igihe rero ndabimubwira urumva araronka visa reka nyarutse kugira ngo tunyarutse umwanya aronse visa nca ndamubwira nti visa yayironse mu kwezi kwa 4 umuntu yayiduhaye acaja muri holiday acasiga ibintu byose avyugaranye muri hajya muri Kenya bajya ba Kenya sometime arige bagira ibintu ntiyabitumenyesha aca bitumenyesha mu kwezi kwa 5 agarutse ariko turavye muri visa twabonye visa yabaye granted mu kwezi kwa 4 hanyuma nca ndamubwira madame namwe urazi rero tegura rero mariage mu kwezi k'umunani turi mu kwezi kwa kangahe kwa 5 hasigaye amezi 3 namubwira tegura mariage mu kwezi k'umunani muri 3 ngira katitike y'indege nze tugire mariage hanyuma tuce tugenda tujana muri ko murantahura reka ngaruke rero kuco nariko ndavuga umudamu wanje uyo muri ko murumva iyo testimony yiwe hari biye yigeze kuba yiyugarana mu nzu adashaka gusohoka ngo watanisema ngo umuntu yansavye irembo ngo yamuhevye mnama ndamubwira akakantu nkamubwira ni nta kintu na kimwe gihesha icubahiro nko kuba mwituze utulivu wa Mungu muri ko muranahura hakuna iyo ubaye mwituze ituze reka ndabwira iyo tuvuze ngo kwizera Imana qu'est-ce que ça veut dire kwizera Imana ni kuvuga Imana ndayizera ndumva ntekanye sikimbi na ndizera ko Imana iriho ndizera ko Imana nakiriye nivyo biriko biraba navyo nirabizi utulivu ndani ya Mungu utulivu ndani ya Mungu nico gituma uyu mugabo nivyo ndiko ndavuga vyose we nani vyamubayeho yari yicari hajuye ntazi nivyo ariko arasegereza arindiriye abantu yuko baza kumuhijana Imana nayo irikira karanga nazi yuko Petero na Yohana nabo bari mu nzira Petero na Yohana nabo navyo bazi nibazi impamvu bagiye gusenga nibazi impamvu bari bazi ngo bagiye nk'uko bisanzwe nagomba ndakubwire ni igihe cyawe kigeze ntuzonamenya niyo bisa igihe cy'Imana kigeze ndugu yangu utulivu ndani ya Mungu utulivu ndani ya Mungu utulivu ndani ya Mungu nibareke kukuwesha ngo rondera itike unanunua unahusisha bubitu wako ngo reka tugende muri Uganda gukora iki ngo Uganda kufanya nini hari abantu wicara hari ukazamva ngo alo uri he WhatsApp yoyo isigaye biragoye urashaka guhamagara umuntu kumbe yageze muri Uganda ngwambe ugeze muri Uganda mubike ngo ari umuntu bambwiye ngangwe bana ngo yarambitse abantu biga yo kavuga ati ninde yaguheza ibyo biba nibitukana utulivu ndani ya Mungu utulivu biravuga ngo kwizera no kumenya neza udakekeranye ukwizera no kumenya neza udakekeranye nimba ufise ibikuremere nje kukubwira ni ukwizera no kumenya neza udakekeranye ukwizera no kumenya neza udakekeranye nariko ndababwira nti ifoto nabonye ejo banyeretse ahantu nagiye baranyereka ngo ngariya kapica kako kazamani agaca karanyibutsa
kanyibukije vyinshi nca ndafata ndagu uyo muntu ndamuya nipati ndagafotora nibuka ibintu vyinshi nibuka ibintu vyinshi navyena ataruhara ndabifisemo nta ruhara ndabifisemo nta ruhara ndabifisemo bene data nta ruhara ndabifisemo nisanga ndiko ndakorora mosozi hari ibintu Imana ikwibutsa nagumye ndiko ndiyumvira n'ikintu kintwaye aho hantu twari kumwe na mukuru wanje aba mu Bubirigi nawe amazigi yari ngaha ndavuga ni ingene nari nateguye kumubwira we agende wenyene bene data iyo uri mu gihe cyo kwigishwa n'Imana na vandrateri yashobora kwigisha ikintu cyose ibintu byose mu Mana nimba uri umuntu ufise imbono y'Imana nta kintu na kimwe kigucika akantu kose karakwigisha mushaka ko abantu ngo maze mubona abantu bariko barakumbagara ngabagoya ibyo tuwacane nabi ari Imana iri kirakoresha ibintu irashobora gukoresha ibintu utari witeze utuntu dusanzwe cyane iyo foto narayibonye uyu munsi iraba umwanya ndayivuza mu ndabira umwanya ndayivuza iyo foto narica ndiko ndayiraba nibuka iranyibutsa ibintu byinshi Bibiliya avuga ngo uyu muntu bahejeje kumusengera ngo yinjira mu rusengero ariko arasimba wa muntu yari kimuga ngo yinjira mu ngoro y'Imana ariko arasimbagurika ubushize nababwiye ni Imana ikwibutse ari umuntu yanyandikiye kuri message abonye video arambwira ati nimba ari akantu mu bintu byose wavuze akantu kamezagiye murazi ibintu byamubare yambwiye ati Imana ikwibutse nta handi tukubona apa nutuja guhagarara kuri Van Beach ngo ubu rero ngo bakubone bituga apa mu ngoro uyu muntu Imana imwibutse yinjiye mu rusengero ariko arashima nico cyabaye ikimenyetso ku bamuhaye amafaranga yuko ari mu bihe byo koroherezwa n'Uhoraho yagiye mu rusengero ariko arashima hari umuntu yambwiye ati ngo bamubwiye yuko abantu iyo bagiye hanze ngo ibintu by'Imana babiheba nca ndamubwira reka ndakubwire rero uvyumve nagomba ndakumenyesha ikintu kimwe kuwa gatandatu turafise igicaniro tugira turi hariya non seulement icyo gicaniro umugwi dusengeramo urongowe na Pastor Patrick twasezeranye tuti ku munsi wa gatandatu nta rubanza na rumwe twitaba n'abategura imanza ayo ma baby shower ayo bavyita gute munyibutsa ama anniversaire bride shower nyakugira bride shower urumva ama anniversaire ama barbecue twavuze tuti naho tuca bategerezwa bobo gutegura gahunda according programme yacu muriko muranaho abona abantu iyo baje gusenga baba parkinze bijipe ngaho bose baba mu bizu byabo bamerewe neza ariko barakubwira bati turaza aho twabikuye ku mavi kuwa gatandatu haragera abantu umengo tuba reka isico cyonyine reka ndabwire n'ikindi twasezeranye yuko n'amahera ayamubona samedi dimanche twe nidukora akazi mwarahagaritse Monday to Friday ibi ndiko ndakubwira bazoza mu 12 Imana idufashije
tuzoza turi timu y'abantu benshi turiko turabitegura mu ku 12 bajya Pastor Patrick n'umudamu wiwe n'abandi turiko turategura tuzoza ibi testimony muzoyumva tuzoyivugira mu vyumva abantu mwumve ingene abangana abazungu kubera n'ubupagani bafata ku munsi wa gatandatu n'uwa Mungu bakacavuga ngo ni double kubera iki double murumva ingene satana ari umwana mubi kubera iki kuwa mbere mutayaduha kubera iki muja mufata samedi dimanche kubera iki nituje gusenga nitugende muriko muravyumva muko unasikia kandi nagomba ndakumenyesha kubera iki vyo zose ushobora kwibaza ati munacha faranga reka ndakubwire ivyo Imana yaguteguriye nawe bizoje izo bintu navyo muzi izo bintu navyo muzi promotion yako promotion yawe ku kazi ari umuntu amaze iminsi ariko arayigwanya uragenda umunsi umwe uhengera ujini mwongere papa yake naho bizoje twebwe ivy'Imana yatwandikiye si tuko Imana ari ivy'Imana yatwandikiye ntaho bija mwene data nitubayeho kubwoba twebwe si hatuishi kwa woga nukemerera umugwanizi yuko agutera ubwoba nukemerera satani yuko agushira hasi nukemerera satani yuko urumva agushira kuri ya ntebe muriko ravyumva igihe cyose umubwire ati ndazi hari Imana izi vyo nkeneye kurusha Imana irikira karanga ikitunaniye ni kimwe ukwihangana igihe cy'Imana kukirindira biratunanira nituve hasi igihe cy'Imana kiratugora igihe cy'Imana kiratugora igihe cy'Imana kiratugora uyu muntu nubwo yari kimuga ntiyarazi ko ari ifise igihe ciwe yari ko arasegereza asaba amafaranga ntiyarazi ko afise igihe ciwe Petero na Yohana baja gusenga nibari bazi nikibajanye gusenga muriko muranahura hari Imana iri mu ijuru izi ivyo ukeneye hari Imana iri mu ijuru izi ivyo ukeneye biruta ivyo uko uvyibaza nimba twarahevye vyose kubgayo irazi ivyo ukeneye nimba waraheve vyose kubgayo irazi ivyo ukeneye mwene data ndagusengera uyu munsi kugira ngo Imana iguhe ituze kandi ituze rivuye ku Mana ituze rivuye ku Mana ituze rivuye ku Mana ituze rivuye ku Mana uri hano ariko umutima wawe sihuri ufise ubwoba ufise ibindi uri kuriyumvira uri hano utari hano ariko nje kukubwira ati gira ituze gira ituze gira ituze gira ituze gira ituze mu mutima wawe Imana iri mu ijuru irazi ivyo ukeneye bisumba uko uvyibaza uko mutubona siko twari tumeze umudamu wanje uyu munsi hari igenda muraba na njewe iyo ndamuravye ntazi yuko mba ndiko ndabona ubutumwa bwiza iyo ndiko ndamuraba ntazi yuko navyazi kera ibintu biratubaho mu buzima nigeze kumubwira umudamu ndamubwira nti igihe vyakubaho nuzi incuro ivyo bintu imitima bizokubaka uko ingana hari ibintu Imana ireka bikaba mu buzima bwacu ariko ifisi numbero
umuntu yamusavye irembo akamuheba uyu munsi ari mahama birababaje cyane abo wita ngo nabansi bawe ntacunigana nabo Imana izonigana nabo nitureke kwigwanira ivyo bikugwanya ivyo wita ngo ni bikugwanya naco twe nitunigana navyo kuko reka ndababwira ikintu kimwe Imana twizeye asanga Imana itatugwaniriye tugira iki iyahe nkota dufise dushobora kugwanya uyu mugwanizi ko mbona afise inkota ikomeye cyane mbeko twamenye ibanga tukamenya ko data akomeye kurusha uyo mugwanizi ni kuki tutamwizera ni kuki abantu tudafise ituze ni kuki wumva yuko ugifise ivyo ushaka kugwana navyo ugwana nande tugiye gusenga Imana ndagusabe umuntu wese ari hano ndashaka umuntu wese ugerageze gukurura ivyo umazemo iminsi ivyo ibitekerezo vyawe bimazemo iminsi ivyo wita yuko bikugwanya ivyo wibaza yuko bikubuza ituze muri kano kanya ndashaka yuko ubikurura mwene data nsabe umuntu wese ari hano nutakaza umwanya wawe urabisaha ariko ndagusabe ukurura ibitekerezo vyawe ngiye gusaba pastor agiye gusenga nimba uri hano muri kino kibanza wumva ushaka ituze ryo mu mutima ndagusaba ushira urutoke rwawe hejuru ivyo wita nk'intambara ku buzima bwawe dusenge kugira ngo Imana itorohereze turi mu mwaka wo koroherezwa n'Uhoraho turi mu mwaka wo koroherezwa n'Uhoraho niwemerere satani yuko akubuza amahoro akwereka ngo ntibishoboka nk'uko kino kimuga kitari kiza y'inyishu izanana ariko ijuru ribizi haleluya ora mashendere bayasanzwe numva je noshimangira kukubwira muri iryo sengesho urimo kuri intambara mu mutima wawe sohora izo ntambara mu mutima wawe sohora izo ntambara mu mutima wawe sohora izo ntambara baramvuga barambona ntibamfasha kura izo ntambara zose zigwanira mu mutima wawe baranyanka kura izo ntambara sohora ibintu byose bituma udasinzira ibintu byose bituma utaronka itiro nguko bikwiriye sohora izo ntambara muri wewe ntibambona baranyibagiwe urumva baranyanka ku kazi ntibakene ko ntera imbere sohora ntibabikeneye ariko ntibaruta amaboko Imana sibo mana mwene data ntabwo ari bo mana kura izo ntambara mu mutima wawe kura intambara nzicara ntekereze ku gasambi k'isengesho niho hazaba ugutabagwa kwanjye zakomanga iminsi yose urukingo rw'umuriro ku ntebe yawe Yesu we
sinzavayo birenge vyawe ku birenge vyawe Yesu sinzavayo zicara nekereze ku gasambi k'isengesho niho hazava my God ugutabagwa kwanjye zakomanga imisi yose ngera hari mubwira ibyanjye ngera hari ndamubwira ibyanje niwe rukingo rw'umuriro wacu rukingo rw'umuriro dukingira ku birenge vyawe Yesu sinzavayo dusenga iryo sengesho zicara nekereze ku gasambi k'isengesho niho hazava ugutabagwa kwacu kuri mu nyonga zawe ugutabagwa kwanjye zakomanga imisi yose nta karuhuko erahari mubwira ivyanje we rukingo rw'umuriro imbere yawe Yesu we sinzavayo ku birenge vyawe Yesu sinzavayo mwami Yesu tugomba kwicara dutekereza duha umutima wo kwicara tugatekereza hari abantu tugaragara ko twicaye ku ntebe ariko duhagaze mu mitima duhe gutekereza duhe kwicara duhe kwicara koko duhene kwicara dukeneye twicare mu mutima umutima utekanye Dawidi yigeze kumva intambara zimubanye nyinshi arasenga uhora yumva uhora ntacyo ariko aravuga ahindura isengesho aganiriza umutima wiwe arawubwira ngo mutima wanjye subira mu buruhukiro subirayo subira mu mwanya wawe kuko uhoraho agiye kukugirira neza hari igihe dusenga Imana tukumva ntirikira iratwishura hindukira uvugane n'umutima wawe hari igihe yabwira umutima akawubwira ngo tekana mutima wanjye witeguhoraho tuza witeguhoraho tekereza witeguhoraho bwira umutima wawe utekane kuraho izo ntambara mu mutima wawe kuraho intambara mu mutima wawe mwene data kuraho intambara mu mutima wawe kuraho intambara mu mutima wawe kuraho izo ntambara zikubujije amahoro bwira umutima utekana tuza wa mutima wanjye tuza ikindi gihe Dawidi yaravuze ngo mutima wanjye ni igiki gitumye umuhagararamwo ni igiki gitumye uzana insekirite muri jewe ko numva uhagaze muri jewe ko numva utera cyane abwira uwo mutima we arawubwira ati mutima wanjye ni igiki gitumye umuhagararamwo arawicura acarawubwira ngo erega uhoraho nubwo ndi mu bibazo nzosubira kumushima nubwo bimeze bityo ishimwe rizosubira rize nubwo havyutse iyindi ntambara hari irindi shimwe iri ntambara rizonsigira Musi haravuga ngo uhoraho ankenyuruye imvyiro zanje uhoraho ankenyuruye umwambaro w'ikigandaro ankenyeje umwambaro w'amashimwe mutima wanje tuza bwira umutima wawe utekane ejo birahinduka ejo bizogenda neza tuza intambara ivyutse uyu munsi uri kurakoma induru ahandi naho Mika aravuga ngo aravuga ngo ni igiki gitumye utaka ewe Siyoni ni igiki gitumye utaka ngo umeze nk'umugore afashwe n'ibise ariko aramubwira ngo mbega ndakubaze umwami wawe yapfuye umujyanama wawe si hari reka mbabwire turafise mwemu yera tugira inama mu gihe cy'intambara bwira umutima wawe ureke kuguteza intambara ubwira ati reka kumpagararamwo
umutima uduhagararamwo ryara, umutima uduhagararamwo igihe dusugerejwe, ugera ahantu ukibwira ngo ndagowe. Abisirayeli bigeze kubwira, barabwira Mose ngo Mose, ngo ninde yoduha inyama, ninde yodutabara, ninde yotugira. Aho umutima wawe waguhagazemwo, hari igihe duhura n'ibibazo bigatuma imitima yacu ihaguruka, tukabura amahoro, tukabura amahoro. Yesu ari mu mitima yacu. Umuvugishwa Mika aravuga ngo mbega umwami wawe yapfuye, umujyanama wawe ntakiriho, kutaka nk'umugore ari mu bise. Reka gutaka mwene data, tekana. Nubwo uri kurasabiriza uyu munsi, hari ivyo Imana iri kiragutekerereza birengeye situation urimo uyu munsi. Kijya kimuga nticari kibizi ko uwo munsi gitambuka, cyari kimenyereye yuko bategeza kubwiye amafaranga gusa, ariko ijuru ryari ryaciyumviriye ko. Umukozi w'Imana yavuze ngo ijuru riko rirakaranga, ijuru riko rirakaranga. Iyi temonyage yiwe yafashije cyane. Umugore wiwe no bariko baramusugereza ngo bamutaye, umugabo wiwe nawe ariko arondera visa. Ariko mana we, imagine ntaragira predote, ntaragira dote, nta etat civile, mugabo asubiyeyo atanguye kugira demande ya visa. Uwundi nawe ino arinyegeje afise ubwoba, ariko aribaza ingene yosoka, umenga ni kimwaro, urumva biraheze ntazomutwara. Imana iriko iratwiyumvirira. 3:20 mu Banyefeso aravuga ngo iyishoboye gukora, iyishoboye gukora ibirengeye cyane ivyo dusaba n'ivyo twiyumvira. Niyishoboye gukora ibirengeye. Bwira umutima wawe utekana, mutima wawe irakoze, tuza, tulia, kuwa na utulivu. Moyo wangu tulia, moyo wangu msifu Bwana, moyo wangu mshukuru Bwana, moyo wangu, oh moyo wangu nutekane. Mutima wanje tekana. Ndasengeye abamama, ndasengeye abapapa, ndasengeye inkumi n'imisore, ndasengeye abana bateka umutima baridi baridi, umutima wawe utekana. Ntugasubire guhungabana ngo nzorya iki. Bibiri ivuga ngo ntimukiganyire ngo muzorya iki muzonwa iki. Niko Bibiri ivuga. Uwo ni Yesu yavuze ngo kirazira ntimukiganyire ngo muzorya iki muzonwa iki. Hagarika kwiganyira. Imana iriko irakwiyumvirako, kandi ikeneye gusanga utekereje, ikeneye gusanga utuje. Izina ry'Imana yacu rihabwe icubahiro. Mu nkundire tumukomera amashyi umwami wacu menshi, ariko menshi cyane. Ubwo mu nkundire dukomera amashyi umusavyi w'Imana, nawe Imana yaciyemo kugira ngo dushobore guhezagirwa muri ubu buryo. Mana yanje we, umutima wanje urakize, umutima wanje uratekaniwe. Ramutse ukwegere umubwira ati vy'ukuri wumva gute iyi message izananye impore, izananye umutuzo, izananye inyishu. Icubahiro kibe c'Imana yacu. Oh haleluya. Nimba amashi yawe atababaye, tuyongera amashi cyane, twongere papa wo mwijura amashi menshi. Imana iraturemesheje, Imana iradukomeje. Imana ni nziza, ni nziza pe. Yesu ni mwiza pe. Nashimwe ibihe byose. Amen. Amen.